umuntu arashobora gutunga indirimbo adatunza agakiza. Umuntu arashobora gutunga ijwi ryiza akaba bitumwako bageze kwantona indirimbo akaba yorondegwa ariko atagira itunga ryo mu mutima. Hariho abaririmba neza gusumbya ngaha kandi badakije, sivyo? Hari aho umuntu aririmba umwumvirije mwije ukumva ni vyiza, ngo uravye ishusho yiwe ukaba wo kwiruka. Ijwi n'umutima ntaco bipfana. Mugabo hano Yesu avuga amajambo meza, ciye mu ruriya mu marayika avugana na Yohana atumviriza, nubwo wivuga uko uri umutindi, uri umukene, warafutanye, uri impumyi, ugenda amenya, uri impumyi, ugenda urasekana n'ibitari bike, ugenda amenya na urabizi niwambaye. Mugabo aravuga ngo hambavu koko niwagumuko, niwagumura akazuyazi, niwagumufata ibi niba utabirekura, nzohava nkora ikintu kitari cyiza kuri wowe. Ariko ndakubwiriye inama. Amen. Uyu mugoroba wumva inama y'Imana. Erega iri jwi rya Yesu hari igihe rihamagara ryinginga, hari igihe rihamagara ribaza. Nawe ututojayo mwitangurira turahagaruka. Ibice 3 murongo w'icenda. Imana yahamagaye Adamu ngo Adamu nagenda kubari uri ngaha, abenshi sindabaza amazina kandi aco vyomari, ariko wagushizaho arakuzizi, araguhamagara mwizina, je no guhamagara ngo yewe muntu kuko sindakuzi. Mugabo Imana uja mu ngorane utazibamwo iraza amazina yacu. Adamu uri he? wacu Yesu Kristo abane natwe twese. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Turanezerewe cyane ko
Imana itunezereje ikaduha ibihe nk'ibi by'impemburo uburyo bw'izi ndirimbo zo kudufasha mu mitima yacu. Yesu nahabwa icyubahiro. Ndashimiye Imana ntaye umugoroba kwica mvuganye namwe abaririmbyi nk'ishengero ry'Imana, kandi ndashimiye abarongozi banyumvire ko bagasanga twosangira aya majambo. Umwami Yesu abahezagire. Usome mu gitabo cy'Ibyahishuro Yohana ibice 3 umurongo wa 14. Gatatu 14 bigirwa imbere. Wandikira umumarayika w'ishengero ry'i Laodikiya utuwiyita amen, icabona cyo kwizigirwa kandi cy'ukuri, inkomoko y'ivyaremwe n'Imana, aravuga ibi ngo ndazi ibikorwa byawe yuko udakonje kandi ntubire, ico mugakonja canke ukabira. Nuko rero kuko urakazuyazi udakonje ntubire, ngire nkudahwe. Kuko uvuga uti ndumukire, ndatunze kandi ndaco nkenye, ndumenye uko ari we mutindi wafutanye, uri umworo, uri impumyi, ugenda menya. Ndakugira inama ngure kwizahabu yakuwe kw'inkamba n'umuriro, ubone ku umutunzi, ngure ko n'impuzu zera ubone kwambara, isoni z'ubwambure bwawe ntizigaragare, kandi ngure ko n'umuti wo gusiga ku maso ubone guhumuka. Abo nkunda bose ndabakankamira nkabakangira, nuko gira umwete wihane. Mpagaze ku rugi ndaramukije, umuntu niyumva ijwi ryanje akugura urugi, ndinjiriwe dusangire. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bangahe bagomba gusangira na Yesu? Imana ishime ko mutagomba kwisangiza. Umuntu yariye yugaye abagomba kwisangiza. Umuntu agomba gusangira n'abandi. Arya hameze gute? Amen. Haleluya. Uwumva ijwi ryanje akugurura, ndinjira iwe dusangire. Icombi izi ndirimbo turiko turaririmba tugasanga turiko tuzisangira na Yesu. Ntituririmbe twenyene, haraho umuntu aririmba wenyene abantu bakaryoherwa, bandi bakumva ko ari byiza. Mugabo hariya mwibanga ryabe na Yesu akumva ko muri izo ndirimbo batasangiye. Ndavuga amajambo make cyane. Niri jambo rivuga ngo kumvira ijwi rya Yesu. Amen. Kumvira iki? Kumvira ijwi rya Yesu. Oja mwido niryo ry'iki gitabo byo tuziguza boca kure, ariko ni kimwe mu bitanu Yohana yanditse. Ubutumwa ivyete 3 niki gitabo cy'Ibyahishuro Yohana, kandi Yohana muramuzi tutadondaguye byinshi. Ivyo tubireke. Iki cete kiri shengero ry'i Laodikiya ni cete muri bivyete cisa. Naho hari ibindi byinshi byagiye binegurwa, harabaho ibyo bagomwa, harabaho ibyo yegomwa n'ibyo anegura. Ariko muri iki cete yandikira ishengero nta na kimwe yari gomwe. Yasanze ari ishengero hari uko ryibarira ubwaryo. Wivuga ngo ndumukire, ndatunze, ntaco nkenye. Iyo ni imvugo ya gatima muntu. Ariko imvugo y'Imana ari inyuranye n'ibyo iri shengero ryibaza. Ubwo butunzi ryavuga ko rifise bwaruboneshwa amaso. Itunga ry'Imana naryo iriboneshwa amaso, turarigendana. Haleluya. Itunga ry'Imana n'umutima ubwa mbere utari mwijwi bwa giriziki. Itunga ry'Imana mu muntu n'umutima urimwe amahoro. Si umutima urimwe amahera, n'umutima urimwe amahoro. Si umutima ushajije hejuru, n'umutima ushajije imbere. Ubwo nibwo butunzi Imana yemera. Wivuga ko uri umukire uti ndatunze ntaco nkenye,
ngo ariko ntumenye umuntu arashobora gutunga indirimbo adatunze agakiza. Umuntu arashobora gutunga ijwi ryiza akaba bitumwako bageze kwantona indirimbo akaba yorondegwa ariko atagira itunga ryo mu mutima. Hariho abaririmba neza gusumbya ngaha kandi badakikije, sivyo? Hari aho umuntu aririmba umwumvirije mwije ukumva ni byiza, ngo urabe uravye ishusho yiwe ukaba wo kwiruka. Ijwi n'umutima ntaco bipfana. Mugabo hano Yesu avuga amajambo meza, ciye mu ruriya mu marayika avugana na Yohana atumviriza, nubwo wivuga uko uri umutindi, uri umukene, warafutanye, uri impumyi, ugenda amenya, uri impumyi, ugenda urasekana n'ibitari bike, ugenda amenya na urabizi niwambaye. Mugabo aravuga ngo hambavu koko niwagumuko, niwagumura akazuyazi, niwagumufata ibi niba utabirekura, nzohava nkora ikintu kitari cyiza kuri wowe. Ariko ndakubwiriye inama. Amen. Uyu mugoroba wumva inama y'Imana. Erega iri jwi rya Yesu hari igihe rihamagara ryinginga, hari igihe rihamagara ribaza. Nawe utotojayo mwitangurira turahagaruka. Ibice 3 murongo w'icenda. Imana yahamagaye Adamu ngo Adamu nagenda kubari uri ngaha, abenshi sindabaza amazina kandi aco vyomari, ariko wagushizaho arakuzizi, araguhamagara mwizina. Je no guhamagara ngo yewe muntu kuko sindakuzi. Mugabo Imana uja mu ngorane utazibamwo iraza amazina yacu. Adamu uri he? Ijwi ribaza. Adamu yarishuye avuga ngo numvise ijwi ryawe. Adamu atacaraba, ijwi ry'Imana ryari umugenzi kuri we. Kumva ijwi ry'Imana yararisanganira. Imana igira ivuge tuze kumviriza madamu. Mugabo bamaze guharaba mu mutima, rije bariruse. Yavuze ngo numvise ijwi ryawe, ndatinya kuko ndi gusa. Ijwi ribaza ryarashikiriye umukozi w'Imana Eliya 19:13 mu gitabo ca mbere c'abantu. Eliya ukora iki nga? Imana ntacikora itabanje kuvuga. Irashobora kuguhamagara mu izina nubirikira aho uriko muravuga, irikira kubari ukora iki muri ivyo urimwo. Eliya ari mwisenga yagize ubwoba, yahunze Yezebeli inkuru yiwe, acaja mwisenga basomye mu mareka mubaje ati nga ukora iki? Abantu bamana inyishu kandi zishobora kutaba nazo. Unagize ishaka ryawe, umuntu yagize ishaka aja mwisenga, ugize ishaka aja habona bakamubona. Wavuga ngo uri mwishaka winyegeje. Imana ntiyamuretse uko yarahurutse mugihe tumviriza, nubwo wagiye garuka subira mu nzira bazanayo. Subirayo hari icyo kiri kurakora. Subirayo tungana na wewe hari icyo kiri kurakora. Subira igorogota hari bikugororere ko ushishikara gukora. Ibikorwa biracariho. Ndiko ndavuga ijambo ijwi ribaza. Yesu yavuze ngo mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana mu gice cacu ngo ababaye intama zanje bumva ijwi ryanje, abo ntibahuruduka ntibapfa iyo baroye. Wa muririmbyi yarimbiza agakiza yavuze ngo hari agace kamwe yavuze ngo usimufuate kila aitai. Aya majwi iri jwi rya Yesu iyo mugikorana uramenya ngo ni wavuze canke n'uwundi. Nasanze nubwo tamwanya uhari, hari ikintu nasanze gikomeye. Ababaye aborozi igitungwa citwa intama Yesu yagitanze kwa karorero. Nasanze ijuru tujamwe rirahari kandi Yesu araza abazojayo. Hari n'ivyo yabavuzeko, yavuze ngo ababaye intama zanje. Intama n'igitungwa
igitungwa nta kibazo kifise, intama ntigira ikibazo. Namye ngereranya ndiko ndabiraba ivyo nahambije. Mu bisanzwe igitungwa citwa impene ni igitungwa c'amanyama kandi kidakomeye. Mugabo amanyama yacu abavyoroye barabibonye. Intama, imfizi y'intama ifise amahembe ahotoye kabiri gatatu, yose k'impene mu minota 3 ikaba yapfuye. Mugabo ko karigira uku kakayiraba mwene uku kubera ari inyamahoro cayigira. Intama ni nyamahoro. Umuntu ariko araja mw'ijuru ni umunyamahoro. Ririmba uri umunyamahoro. Amen. Ababaye intama zanje, ikiranga rero intama, Yesu yavuze ngo zitegerezwa kumenya ijwi rya shebuja. Ntizibaza ngo mbega wumva ari we, irabimenya iyo ntama. Iba umwaga disa nk'ibikuze, irumva ijwi ati uyo ni databuja. Mugabu ico ni intambwe ngo tunyegere, kiraturangiza. Ntizipfa kwitaba uwo ari we wese ahamagara. Aha twasomye muri aya majambo ngo ndakubwira inama, ngura kwibi nibi mwabyisomeye, ubone kubona, ubone kwambara, isoni z'ubwambure bwawe ntizigaragare, ibi nibi mwabibona. Mugabo cyaragaruka aravuga ijambo ngomba guhereza ngo ehe mpagaze ku rugi ndaramukije. Umuntu niyumva ijwi ryanje akugurura urugi, ndinjira dusangira. Haleluya. Ndinjira tugire gute? Murifuza gusangira na Yesu? Nasomye igitabo kimwe murazokisaba nzokibaha. Umugabo umwe umusore bavuga ko uwo mwanditsi yavuze ngo hari mu ntambara igira kabiri y'isi yose. Hanyuma ko mu kurangira yagiye kurangira Ubudagi burwanye n'Uburusiya, kandi Uburusiya bushobora gutsinda Ubudagi. Umusore umwe rero w'Umudagi wegize mariage, yarakiri mushasha mu rugo nta nakana bari bwaronke. Baca rero kubera icyo gihe bateza kuja ku rugamba ku ngufu, acagenda mu gisirikare agwana ari ku ruhande rw'Abadagi. Uyo mukobwa ngo yari yashimye yitwa Margarita. Yitwa Margarita ngo baragwana munda. Ati nshuti yanje ndagiye kumwe muhora mubigira namwe mufashe urugendo, ndagiye uransengera Imana niyabikunda zogaruka. Agiye ku rugamba nta rugendo yaragiye. Muri iyo ntambara rero agira amageza, baramufata nk'imbohe y'intambara ntibamwica. Hanyuma rero bamufashe nk'imbohe y'intambara, urazi imbohe aca akora ibikorwa bikomeye, akora ibikorwa bivuna, akama ko batanyishe ko ntapfuye. Iherezo iyi ntambara niyahera neza bazoturekura nzotaha, kandi akumbuye Margarita wanje. Ngo habaye isuzuma ry'abore kugwa, ituru ya mbere aritegura kwaza kugenda, nta byinshi yatekera, nta byarafise, isashe warayitekera uko nyene. Ndagenda kandi akumbuye Margarita. Kindi gihe rero ngo azabona iyo turu ya mbere ntabayemwo, arababara, ararira, aragogwa. Namwe murabizi, ariko ababizi naho rafata ingendo. Wateguye gufata urugendo usubira muhira ugasiba, ungene uhora uvyibaza kandi utari mugasho, we yari mugasho. Munyuma rero kwiturigira kabiri agize uku asanga arimwo. Asanze arimwo aranezerwa ati kwe mu mutima wiwe nta kindi yiyumvira ni Margarita. Arataha baramurekura, hagenda n'ubwato baramushira mu bwato baragenda. Ageze mu karere kiwa bararaba ngo asanga inzu nyinshi zarasambutse ntizikihari. Mugabo aravye aho yahoraba inzu yiwe asangira cahagaze. Cyagati yo gukwe Imana warakoze kundindira urugo, nta wundi nkeneye mugabo urugo nibisanzwe mu Margarita. Caragenda rero ngo aragera mu rugo rwiwe, aradodora umuryango.
mumwe atari munini ngo aza yumva ibirenge by'umuntu aje kugurura yuguruye uku Margarita ngo abona wa mugabo wiwe aramwitegereza mwene uku nta bigumbagumba wa mugabo agiye kugira amaboko ngo amugwe mu nda Margarita acarugara ati bibaye nibiki uya Margarita rega ni jewe nivyigihe nikirekeye nukinyibuka ariko ni jewe je ndashaka kuyibuka Margarita dodora aranka kugurura umwanditsi avuga ati cyatumye yanka kugurura n'igiki Margarita igihe cyabaye kirekire ko umugabo agaruka acayinjiza undi mugabo hari yundi mugabo umva ngomba kuvuga ngo iki muri wewe birashoboka hakaba hari yundi mugabo uwo rero yasavuga ngo sohora uwo winjije nawe yinjire umva uwo winjije musangiye amagorwa mugabo Yesu agoka musangira ubugingo uwo winjije atumye ugorwa mugabo Yesu agoma ngo ayo magorwa niwemera kugurura arinjira musangire haleluya isenga Imana isenga Imana ngo masengera uyu muntu avuga ati ndemeye inama y'Imana ndemeye ijwi ry'Imana ndagomba ko Yesu dusangira hari ibyo umwasi yanyinjijemwo naho ndirimba ngwino unama ngwino tugusengera Imana Yesu agomba gusubira mu kibanza ciwe ntakeneye kugumuko ntakeneye kugumana uwo mugabo yitwa Satani ntakeneye kugumana uwo mugabo yitwa ubusambanyi yitwa ubwibone yitwa ibyifuzo bipfuye ntagomba kugumana uwo mugabo yitwa ubusuma uririmba wiba ntagomba kugumana uwo mugabo yitwa amanyama uririmba utagondwa ntabigomba ngwino usengerwe Yesu aragukunda aragomba gusubira mu kibanza ciwe aragomba ko musangira ibitaramagorwa arakugomba nyaruka aragomba ko musangira ipfuza ko musangira haleluya heko turakurorereye ibi vyaje kubera wewe kandi uri w'igiciro tunga indirimbo utungana na nyani indirimbo yitwa Yesu Kristo uririmba arimwo atari wewe gusa umuntu niyumva ijwi ryayo muri ko muraza namye nsoma mu Baheburayo ni nk'ijambo riteye ubwoba ntimwanke kumva ijwi ryayo iri kwiravuga babandi ko batakize hamwe bantu waburiye mu isi tweho tuzorushiriza cyane kudakira nimba dutera ibitugu iyituburira iri mu ijuru avuga ngo ijwi ryayo ryanyiganyije isi cyo gihe ngo ariko none irasezeranye sigaje rimwe ngatigitisha sisi gusa ariko n'ijuru naryo icyo umuntu atokinisha ijwi rya Yesu Kristo oya mpagaze ku rugi ndaramukije umuntu yumva ijwi ryanje akugurura urugi ndinjira iwe dusangire reka dusenga Imana Pastor Vena usengere bano bantu b'Imana Mana data wa twese uri mu ijuru izina ryawe mwami ryubahwe
we wiyumviye kuri twebwe abari mu isi ukarungika umwana wawe Yesu Kristo akaza kuba impongano y'ivyaha by'abari mu isi, natwe twarimo twagira ubuntu, kandi ubwo buntu bwabonekeye i Gologota bwaza bwigisha abantu kwikungumura ukutubaha Imana, kwikungumura ivyuma Satani yateragiye mu mitima yabo. None kano kanya mwami ngaba baraza gusohora ibyo Satani yinjije mu mitima yabo, bituma batokumva izaba, bituma atamigenderanire y'Imana nabo iriho. Ariko uyu mwanya mwami baremeye intege zabo imbere y'Imana, baremeye uko bari, baraze kwatura, baraze kuvavanura n'icaha kugira ngo wewe mwami uganze mu bugingo bwabo, bagende bagufise bumva ijwi ry'Imana rivugana nabo mu izina rya Yesu Kristo. Ingogo Satani yabakoreye muri kano kanya mwami bazamurwa imbere y'umusaraba, bave hano bidegemvya, amaso ya Yesu aboze, bave hano Mana bafise umunezero wahariwe. Urakoze uragushimiye Imana kubikoze mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, amen. Indirimbo zirarengera imitwaro n'imibabaro, abantu bakabigendana, umuntu akaririmba ariko aratwenga kandi ariko araribwa. Ibyo birashoboka, canke atarose n'ivyarya, canke aheraniye abantu. Iyo ni imitwaro. Umwumva twomusengera ku mutwaro kanaka yohaguruka hasi. Imana yo mwijuru, si umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye ku majambo yawe meza, ingene ugomba ko abantu bawe mwami binjira mugasangira, hasi gusangira n'Imana n'ibindi vyiza. None ngaba bamaze gutegura imitima, baragomba mwami winjire, umwasi asohoke, batandukanya nawe mwami babisohoye. None ngaba n'abandi nabo bagomba mwami Yesu Kristo bakwereka ivyabo. Ndashira kuri rya tangazo wavuga ngo unaniwe uremerewe naje kwizera na mutabare. Tabara abantu rero mwami, tabara bafise imitwaro, abafise ingwara, abafise ibibazo, abafise mwaganya mu mitima, abafise mwami Yesu baremereye, mo wese mwami akwituye. Ndagushima kuri Imana, musirinde yavuze ngo ego murashoboye nabize ngo ntazi kugenza. Ubagire neza mwami, umuntu wese ahantu hakuri isezerano ashima Imana ko Imana yamugiriye neza, nawe icubahiro gihabwe wewe. Urakoze kuvyumvise kandi kubikora nk'Imana, natwe basengeye twizeye mu izina ry'uwera Yesu Kristo mukiza wacu, amen. Nuko umwami Yesu nababera igisubizo, abumva ijambo ry'Imana bakaryakira. Yesu abahezagire.